Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibigezweko biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka hanini mu gisata c'umutekano ndetse n'agateka kazina muntu, aho tuza kuraba vyinshi ku biriko biravugwa, aho igipolisi mpuzamakungu coba hacinjiye mu matohoza yo kugira ngo bafata bakoze igitero co mu Gatumba. Ibi akaba ari ivyatangajwe n'abategetsi batangaza ko bituye iki gipolisi kugira ngo batore abakoze iki gitero co mu Gatumba. Ibi umushikiranganji Martin Teretse ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano akaba yarabitangaje, aho yavuze ko indongo z'u Burundi zituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo abakoze ubwishingi bwo mu Gatumba bafatwe batahukanwe kandi bacirwe urubanza mu Burundi. Martin Teretse akaba yarise iki gitero cahitanye ubuzima bw'abantu 200 ku bw'itangazo rya leta y'u Burundi, igikorwa c'iterabwoba. Ibi vyose rero biraza bigaruka n'ubundi ku vyabaye aho kuri wa kabiri abasivile 19 baba barahambwe mu Gatumba mu burengero bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mfashanyo ya leta y'u Burundi, mu gihe uwugira 200 we akaba ategezwa kuzohambanwa amateka ya gisirikare kuko yari umupolisi nk'uko amakuru ava aho mu Gatumba abivuga. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse akaba ari we yari yaserukiye leta ndetse akaniyamiriza ivy'ubu ububisha. Ngabakoze iki gitero ntibakiri abantu bafise umubiri ariko umutima w'ubunyamaswa, uwishe umuntu atari bumurye yunguka iki? Akaba ariko Martin Teretse yashikirije imbere y'imiryango yabuze ababo biboneka ko arushe. Ni mu gihe Martin Teretse we avuga ko igitero co ku munsi wa gatanu uheze bwo vyafashwe nk'ubusazi bweruye. Ibi ni iterabwoba abashoboye gushikaho ibara ryabereye ngo twarabonye ko ivyabaye ari ibisigabwenge. Mwibaza abantu baturitse amabombe kugira ngo bice abana b'umwaka umwe canke ibiri, ngo ni iterabwoba. Umukenyezi yibugenze agusaba imbabazi ngo umureke ariko ugakora ibishoboka vyose ngo umwice. Akaba ariko Martin Teretse yabandanije amabi mpuzamakungu rero ngo no gukurikiranwa n'ubutungane. Kubwo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse akavuga ko ivyakozwe ari amabi ndengerakamere. Ati ni iterabwoba ariko kandi ni amabi ndengerakamere, ni amabi atababarirwa. Turiteguye muri leta yemera amabi n'ubutungane gushengeza abo bantu aho bari hose. Ngo hari abakora amabi bagaca bahunga bibaza ko batazoshikirwa, tuzobakurikirana tubafate gushika ku banyuma, baba babikoze co kimwe n'ababifisemwo uruhara. Ngo tuzokorana n'igipolisi mpuzamakungu tugatwara amaze kwitura Interpol, ngo n'izindi nkozi z'ikibi zaratahukanywe ziracirwa imanza. Nico gikurikira rero mu maguru masha. Akaba ariko vyemejwe na Martin Teretse yasavye umunyagihugu wese gufasha ngo mu gutora abo bicanyi. Martin Teretse kandi avuga ko bose barazi ko Uburundi butari mu ntambara, ngo bakaba bategezwa kwiyamira ico cose bo kwikeka. Ngabo bagira iterabwoba mu gihe baturikije amabombe ntibarondera ubwoko runaka, abahutu, abatutsi canke abatwa ngo barashobora kwicwa. Abanywanyi b'imigambwe itandukanye nabo barashobora kwicwa mu gihe bakoze ivyo, ngo bagomba kuduhungabanya ariko bazohungabana imbere zacu. Umwe mu baserukiye imiryango yiciwe abayo yashimiye leta y'u Burundi kuba yaratunganije ayo maziko. Bonaventure Minani akaba yaravuze ko ivyabaye bibabaje, aho imiryango imwe yabuze umuntu arenga umwe. Ababikurikirana hafi bo mu gihugu bakavuga ko bitagira insiguro kubona leta yose yerekeza mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi mu ntara ya Cankuzo kuri uyu wa kabiri kugurura igikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu uwo munsi nyene w'amaziko y'abahitanywe n'igitero co mu Gatumba. Ahandi mu bindi bihugu hanabaye iminsi y'ikigandaro mu gihugu cose, akaba ariko babibona. Abandi nabo bakabona ko ubutegetsi bw'u Burundi ataco
bitaho kandi bikunda. Ni mu gihe kandi hari andi makuru duhejeje kuronka ko ingoro y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu yari yakikujwe n'igipolisi n'igendereza be n'imbonerakure. Uyu akaba ari umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, umugambwe SNL, aho ingoro yabo yakikujwe kuwa gatandatu uheze n'abapolisi, igendereza be n'imbonerakure. Bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe SNL bakavuga ko bose bashitse mu gitondo. Mu bagomye inyuma y'iyo ngoro iri muri quartier ya Mutanga Nord mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura gushika ku muhingamo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, Simoni Bizimungu, avuga ko ari agasotoro. Bizimungu yatomoye ko mu gihe ingoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu yari ikikujwe umunsi wose, izo ntara za Muyinga na Ngozi nazo nyene vyari uko nyene. Akaba yaramenyesheje ko ku ngoro y'umugambwe SNL mu ntara ya Ngozi abanywanyi benshi b'umugambwe SNL ngo barahagaritswe bajanwa mu gasho k'igipolisi i Ngozi, ivyo benshi bita agatotezo. Uyu munyamabanga w'uyu mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD agasaba leta gutangaza icese imvo zinyegeje inyuma y'uko kutihanganirana muri politike bikorerwa abanywanyi hamwe n'uwo mugambwe. Amasoko muri uwo mugambwe akavuga ko kw'igenekerezo ya 17 Kigarama uheze iyo ngoro nyene y'umugambwe SNL ku Mutanga Nord yari yatewe n'imbonerakure. Mu zindi ntara ku mutumba c'Amazi, komine Cankuzo mu buseruko bw'igihugu, amabara y'uwo mugambwe yarafuswe ku ngoro y'uwo mugambwe. Ngo kandi kw'igenekerezo ya 17 Kigarama abarongoye uyu mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Rumonge bamenyesheje ko hasituye ingoro y'uwo mugambwe iri ku mutumba wa Ruringe muri komine Muhuta. Imbonerakure nazo zikaba ziri mu badomwa ko urutoke muri ubu bubisha. Inyuma y'ivyo abasituye iyo ngoro barivye intama zibiri za Renate Nzikibazanye, umunywanyi wa SNL kuri uwo mutumba. Abanywanyi b'umugambwe SNL kandi bakaba babazwa n'ako gasotoro mu bijanye na politike biriko birakorerwa. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ataco ashikiriza kugira ngo bihagarike. Umugambwe SNL warabujijwe kandi gukorera ibikorwa vya politike ku butaka bw'u Burundi, akaba haheze amezi 6. Mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama, Gatorwasa yarongoye uyu mugambwe yatangaje ko ibihano vyarangiye. Nubwo biruko kandi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, Martin Niteretse, ari nawe yafashe ivyo bihano, ntaragira ico ashikirije ko birabana no guhagarika iyi ngingo. Tukiri muri SNL kandi 6 mu batavuga rumwe na leta nabo barapfunzwe. Akaba ari abanywanyi 6 b'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bafungiye mu gasho k'igipolisi ca Ngozi kuva ku munsi wa gatandatu uheze. Bakaba bahagaritswe ku mutumba Rukeco muri zone Rukeco muri komine Busiga y'intara ya Ngozi uwo munsi nyene. Imbonerakure n'abapolisi babahagaritse babagiriza ko kugira inama itemewe n'amategeko, ivy'imiryango y'abagirizwa bamirira kure. Kubw'amasoko aho nyene abo batavuga rumwe n'ubutegetsi uko ari 6 bahagaritswe bari mu nama, bafashwe n'imbonerakure n'abapolisi babahagarikiye aho nyene baca babajana kubapfungira mu Rukeco. Bagirijwe gukora inama ya SNL umugambwe barimo badahawe uruhusha. Abagirizwa n'imiryango yabo barahakana ivyo bagirizwa, bagasigura ko bari mu nama y'ishirahamwe ryabo. Bwabibonye bo abo bapfunzwe bareretse imbonerakure n'abapolisi babahagaritse udukaye twari twanditsemwo ivyigwa bitegekanijwe kwigwa, ariko ivyo navyo biba ivy'ubusa. Kandi ntibanashoboye gutahuza abapolisi hamwe n'urwaruka rwa CNDD-FDD, niko abo mu muryango bapfunzwe babwiye kimwe mu bimenyeshamakuru. Inyuma y'amasaha make rero urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi, Bonforo Ndoreraho, yarabatoye aca abunguruza mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara. Ni mu gihe uwuserukira SNL Ngozi asaba irekurwa ry'abo banywanyi b'uwo mugambwe atagisabwe. Uti ntibibaho ko abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bahagarikwa atamvu nimwe ifashe, mu gihe imbonerakure zozo ziha uburenganzira bwo gukora amarondo y'ijoro no gukubagura abo batavuga rumwe, akaba ariko bagaragaza umubabaro. Muri iyo zone nyene abanyagihugu bariyamiriza ukudahana
ku banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu gihe urongoye umutumba mukuru n'umukuru wa zone ata ngingo n'imwe bashobora gufata badahawe uruhusha n'urongoye imbonerakure ngo akaba ari ibintu biteye ubwoba nk'uko bivugwa n'abanyagihugu. Nimwiye kuwa gatandatu nk'uko nabibabwiye ingoro ya seneri n'ubundi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nizo ntara za Ngozi na Muyinga zarugarijwe n'imbonerakure, abapolisi ndetse n'abakozi bigendereza ivy'umugambwe bita Gasotoro. Hakaba haheze amezi menshi umugambwe uri mu njyane. Mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yarahagaritse ibikorwa vyose vy'umugambwe wa mbere ukomeye mu itavuga bimwe n'ubutegetsi mu Burundi, agasigura ko yagomvye gukinga imishamirano hagati y'abanywanyi ba seneri. Agatorwa sa indongozi ya seneri yiyamirizwa yamye avuga ko ari ingingo idakurikije amategeko kandi yafashwe n'uruhande rumwe, inafise imvo za politike mu ntumbero yo korohereza umugambwe CNDD-FDD arimo ubwiwe. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV muhezagirwe.